Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza ngaha kuri ino mboneshakure yacu ane yanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese muri kano gatondo ko kuri uyu wa kane igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatatu canke ntwarante 2025. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese ababandanya kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse twabashikiriza ngaha kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu. Nongeye gusangwa n'umunezero kongera gusubira kubana namwe mu biganiro byacu. Ikaze kuri mwebwe mwese, tugiye kugaruka ku idonido ry'amakuru azindutse aravugwa cane reka aravugwa mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi. Twibanda ko yariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi. Dore ingingo nkuru turagaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Mu Burundi mu nzego nkuru z'igisirikare amakuru ariko aravugwa nuko rero nyine abasoda b'abarundi basabwe kuba maso igihe icyo aricyo cyose, mu nyuma y'uko amakuru ariko aravugwa yuko umuhari M23 uriko urabandanya witegurira ibikorwa bigendanye no kwigarurira igisagara cya Uvira nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cane adafise ivumbi agaragaza uburyo rero nyine umari M23 wari kuragerageza nyine kurabira hamwe uburyo wo kwigarura iki gisagara ca Uvira gisanzwe kirahana urubibe nyine n'igihugu c'u Burundi. Bivuga ko mu Burundi nyine mu gihugu cacu hama haribonekeza ibibazo bigendanye n'umutekano muke cyane nk'uko bigaragara, aho inzego nkuru nyine bivuga ko zoba zamaze gutegeka igisirikare c'u Burundi ndetse n'imbonerakure kuba maso mu rwego kugira ngo nyine babashe kuba bokingira icyo gisagara ca Uvira. Bivuga ko rero muri iki gisagara ca Uvira nyine hari kubarizwa ingabo nyinshi ziganjemo iz'abarundi, harimwo ibato nyinshi z'abarundi, hakiyongeraho ko kandi hariyo n'izindi ngabo zimwe na zimwe na cane iz'aba FDLR, iz'abazarendo ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Amakuru akomeza kugenda adushikira muri uno mwanya akaba agaragaza neza yuko leta y'u Burundi yoba ko iragerageza kuba yobuza yuko umari M23 washika ku rubibi rw'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Hari abanyagihugu bamwe na bamwe bamaze kugenda bagaragaza ko bafise impungenge z'umutekano na cane umutekano w'igisirikare c'u Burundi kiri muri ivyo bice, mu nyuma y'ibyagiye birashikira igisirikare c'u Burundi guhera mu myaka yose cyama kiri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nubwo leta y'u Burundi itarigeze irashika ikigandaro canga se ngimenyeshe ibyagiye birashikira ingabo z'u Burundi muri Kongo, hari amakuru avuga yuko u Burundi bwoba ari bwo bwa mbere bwoba nyine bwaratakarijemo ingabo nyinshi ndetse akiyongeramo nyine kuba ingabo z'abarundi arizo zaragiye zirakomerekeramo nyinshi cyane nk'uko byuma bigaragara. Hari amakuru avuga yuko mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi nyine mu bitaro bya gisirikare nga mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura nyine ho bahabarizwa inkomere nyinshi ziganjemo nyine iziraturuka mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo, mu nyuma yo kubona nyine atahanda abasoda b'abarundi ndetse no muri FARDC n'abandi bamwe na bamwe baca barakomerekera ku mirongo y'imbere ku rugamba bovurizwa bariko barazanwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Bivugwa yuko kandi ibigo bimwe na bimwe ndetse n'ibyumba bimwe na bimwe biba byaragenewe kwakira abana ndetse n'abavyeyi usanga nyine biriko birakirirwamo izi nkomere z'igisirikare nk'uko vyuma bigaragara. Mu kwezi guheze nibwo rero umwe mu baganga bakorera nga muri ivyo bitaro yaravuze yuko harigiye ku munsi bakira abashika kuri 50 canke 30, akavuga yuko ari bitigiri biri hejuru, maze akagaragaza ko rero birimwe na rimwe binarenga ubushobozi bwabo. Amakuru avuga yuko rero abanyagihugu mu Burundi bakomeje kugenda bagaragaza ko batewe impungenge n'uburyo umutekano ushobora gukomeza kuzamba canke ushobora gukomeza gutosikara mu gihe biboneka yuko nyine ibyashikiye abasirikari b'abarundi muri Ngungu bishobora kongera kuza kubashikira nga mu gisagara ca Uvira, mu nyuma yo kugaragaza yuko nyine bawoshize amapozisiyo yabo, mu gihe kandi umwari M23 wifuza gukuramo ndetse no kwirukana abazarendo ndetse bakaba badahwema kugaragaza ndetse banasaba yuko ingabo z'u Burundi zoca zirataha zikava muri ivyo bice nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga.
Mu kiganiro cacu cy'uno mwanya turagaruka kuri bamwe rero mu basirikare bari muri Kongo ndetse n'intwazagabo z'u Burundi zaraduheye amakuru y'imvaho, amakuru yihuta rwose, amakuru adafise ivumbi agaragaza igituma igisoda c'u Burundi cyoma kirapfira cyane muri Kongo kurenza abandi abari bo bose. Ariko kandi usibye n'ibyo bivugwa yuko umuhari M23 umaze kumenyera ibigendanye n'ingwano canga se ibigendanye n'urugamba ku rugero rudasanzwe, ku buryo igisirikare c'u Burundi kitopfa nyine kuba cyohangara kuba cyotsinda uyu muhari wa M23 nk'uko bigaragara. Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, mwaramutse mute bivanye naho muherereye, mwiriwe neza bivanye naho muherereye, mwese ndabahaye ikaze. Urashobora kuduhereza ibitekerezo canga se ibyumviro binyuze ngaho muri komanteri, ukatubwira ibyumviro canga se ukaduhera igitekerezo cawe ngaho nyine muri uwo mwanya w'ibitekerezo. Kaze kuba twumviriza bari ngaha mu gisagara cacu ciza ca Bujumbura nyine cy'ubu igisagara c'ubudandaji, abatwumviriza bari Igitega ku mugwa mukuru wa politike, abari mu province mu makaritsiye ndetse n'ahandi hose, ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese kandi mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini, muri ku mugabane w'Uburaya mwese ndabasabye ari ubwa mbere usenga hapyo ndakwanditse sabone kugira uco waronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu ndetse ubandanye urapyonda ko hirya gatoya hari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification canke notification kugira bace barakumenyesha ko ibiganiro byacu bitanguye. Mu Burundi abanyagihugu barafise umutima uhagaze mu nyuma y'iko rero nyine bibuka ibyaba byarashikiye abasirikare b'abarundi mu gisagara muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu bindi bice bimwe na bimwe bagiye barahanganiramo n'umuhari M23. Umuhari M23 usibye kuba nyine waragiye wihaniza abarundi benshi baragiye barafatwa amatekwa canke barafatwa mpiri, ariko General Neva ayama arabihakana maze akavuga yuko ari imikino bariko barakina, maze akanavuga yuko ari ready tabara umuhari nyine w'abaroberi usanzwe urakorera muri Kivu y'Amajyaruguru nyine, ukaba usanzwe akorera muri Kivu y'Amajyepfo, ukaba usanzwe uragwanya ubutegetsi bwa Gitega nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Variso Ndayishimiye inshuro nyinshi yarasabwe yuko rero nyine yovana ingabo ziwe muri Kongo, aca arabihakana ndetse aca aranabyanga, ariko gushika ubu ngubu abatari bakeya bagaragaza ko nyine bateye impungenge nuko nyine mu gisagara ca Uvira bimwe mu byashikiye na cane ingabo z'abarundi nyine bishobora kuza kongera kubashikira igihe icyo aricyo cyose nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Amakuru yihuta avuga ko kandi Burundi aribwo buza kuri nimero ya mbere mu bopfushije abasoda benshi nk'uko bizima bigaragara, aho havugwa ibitigiri byinshi, haba abapfa rero nyine barakomeretse abandi bagapfa uwo mwanya mu gingwano ziriko ziraba. Bivugwa yuko kandi ngaha mu Burundi abusibye intwazangabo isanzwe irafise izina riremereye cyane cyangwa se isanzwe izwi, niyo ntwazangabo ishobora kuba yozanwa igashinguranwa iteka ngaha mu Burundi ndetse mu muryango wiwe hakagerayo abari bake cyane, ariko ubundi abandi bose benshi baraca bararekegwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibihugu birimo nka Afrika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi byaragiye birababazwa nuko nyine abasoda babo bagiye baragwa muri Kongo, ubundi bakatangura gusaba yuko nyine abo basoda botahanwa, ariko nta na rimwe mu Burundi haraca harafatwa nyine n'umunsi n'umwe wo gukora ikigandaro cy'ingabo z'u Burundi ziriko ziragwa muri Kongo. Ikibabaje nuko rero nyine Variso Ndayishimiye akomeje gushinzwa yuko nyine yoba yarahawe akavagari k'amafaranga, akaba ariko arayasangira n'akandi kagwi gato ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibituma abanyagihugu bose biyamiriza ibara riko riraba mu gihe ubuzima buriko buragorana mu Burundi, haba mu bigendanye n'ibifungurwa ndetse n'ibindi byonkenegwa mu misi yose canke se mu buzima bwa buri munsi. Mu nyuma yo kwikanga yuko umuhari M23 rero ushobora kuba wo kwigarura canke se wogaye ibitero bugiturumbuka mu gisagara ca Uvira, muri Uvira bivugwa ko hari ingabo nyinshi z'abarundi, iza FARDC, abazarendo ndetse na Mai Mai, ariko
ariko ku rundi ruhande leta y'u Burundi binyuze nyine kuri General Prime Niyongabo umugambi mukuru w'igisoda c'u Burundi araherutse gutegeka yuko ingabo z'u Burundi zihora ziriteguye mu rwego rwo kugira ngo igihe ingwano izoca iraremera nabo nyene bazoce baratanga umusanzu ndetse n'umusada wabo nk'uko vyoma bigaragara. Bivuga ko kandi leta y'u Burundi iza makuru neza yuko mugire M23 yo kwegera nyene ahegereye u Burundi byoba ibara remere cyane ndetse batari bakeya bakaba bashobora kuba bohasiga ubuzima. Ku rundi ruhande n'ubundi Burundi burazi neza ijana kwijana yuko leta barazi neza yuko nyene M23 irusha imbaraga igisirikare c'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Intwazangabo imwe rero twaraganiriye ngaha mu Burundi nyine ishatumenera amabanga amwe namwe ariko aratuma u Burundi burashobora nyine kuba nyine burapfusha abasoda benshi kurenza uwundi mugwi canga se abandi basirikare abari bo bose nk'uko vyoma bigaragara. Amakuru avuga yuko kandi u Burundi butajya bwemera yuko nyine ari umusoda wabo numwe upfira ngaha muri Kongo. Abasoda b'Abarundi barungikwa nyine muri RDC badateguwe. Iyi ni insiguro y'intwazangabo y'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Twarabajije umwe mu ntwazangabo z'u Burundi yarize amashuri ahambaye y'intambara impamvu tubona rero abasoda b'u Burundi bari kugwana na M23 muri Republika Iharanira ya Kongo bagoma bicwa nabi mu gihe kandi ubundi igisirikare cy'u Burundi cyari kizwi nk'igisoda ciremere cyane. Iraduhaye imvo nkuru rero ku imvo nkuru nyine abona zisigura ibiriko nyine birashikira abasirikare b'Abarundi nk'uko bigaragara. Hari abanyagihugu ndetse n'abandi bamwe na bamwe batubaza uko ibintu byaba byifashe mu nyuma y'uko bafise impungenge yo kumva ko muri M23 waba uri kuragotagota igisagara ca Uvira bakabona yuko ibyashikiye Abarundi nyine muri Zangungu bishobora kongera kwibonekeza uno mwanya canga igihe icyo ari cyo cyose. Iyi ntwanzagabo imvo ya mbere ni iyinjizwa ry'agasakisaki ry'abasoda bagaca rero nyine bararungikwa muri RDC. Umugwi utari muto rero nyine w'abasoda bari muri RDC n'abasirikare bakiri bato cyane binjijwe nyine vuba mu gisoda mu mwaka wa 2024 gusa. Abasoda bashasha binjijwe nyine kabiri kandi ku bitigiri byinshi cyane byinshi. Abo bantu nyine bigishijwe igisoda amezi arugwa muri 3 bagaca bararangiza izo nyigisho baca barajanwa muri Republika Iharanira ya Kongo. Bamwe nta nakaruhuko barahawe ko kuja kuramutsa imiryango yabo nk'uko rero bisanzwe birakogwa iyo abasoda bahejeje formation nk'uko bigaragara. Amezi 3 ni mace cyane. Umusoda muto nyine urasanga amaze kwigishwa kumenya gutambuka nyine canga se kugenda kuri prade amategeko ari karamugenga ndetse no kumenya kurasa n'utundi tuntu dusanzwe duto nyine tujanye n'urugamba. Uciye rero nyine umukura ngaho nyine akajya guhura ubwo rero nyine n'abayinga b'intambara bamaze imyaka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Urumva ko rero bisa no kuroha. Muzorabe nyine mu basirikare n'undi mu b'Abarundi twama turatangaza canga se bagomba baragaragara nyine ko rero barapfiriye muri Kongo. Harimo rero benshi umengo n'abana, umugwi utari muto nyine n'abasoda bafise ipeti rito cyane. Ni nabo nyine usanga ari naho rero bagiheza formation ataco bazi rero mu by'ukuri mu bigendanye n'ingwano canga se mu bigendanye n'urugamba. Imvo ya kabiri intwazangabo yaradusiguriye abasoda n'undi ntibasigurirwa ingwano bagiyemo nyine n'urubuga bagiye kugwaniramo nk'uko vyoma bigaragara. Mu mvugo ya gisirikare nk'uko vyoma bigaragara nyine turabyita formation de pré diplomate. Burya rero imbere yo kuja kugwana ahantu nyine hariho rero intambwe ubanza rero gucamwo baragusigurira abasirikare kahise kiyo ntambara, urabigisha neza nyine umwansi uwo ari we ndetse n'ingene akora, urababwira kandi urubuga bazogwanira ko uko rero rumeze, urabasigurira neza ibikoresho bazoba nyine barafise, urasigura neza abo nyine bazosangira urugamba. Hanyuma rero ukanababwira uko rero bazobaho, uko bazovugwa ndetse n'ibindi byose bigendanye n'intambara bagiyemo nk'uko bigaragara. Ni kenshi abasirikare b'u Burundi bama bagaragaza ko rero kujya kugwana na cane
n'intwazagabo zimwe na zimwe ziganjemo nyine canga se no kwifatikanya n'abazari n'aba FDLR ari ikibazo kiremere cyane kumva yuko rero bamwe usanga batari barumvikana mu rurimi ugasanga bica biragora iyo ngwano nkuko byuma bigaragara hagaragara ibikorwa bigendanye rero no kwivuza canga se kuronswa agashimwe kabo anabyo usanga nyine biragorana kwiyongeraho nyine kutabonera ibifungurwa kugira ibyo byose biraza bikaba ibibazo bikomeye cyane bigeze ku ntwazangabo zo nyine urazijana mu nzu cyangwa muri sare n'insiguro y'intwazangabo ukabahereza amakarita yerekana neza urubuga bazogwanira ko ukabereka neza nyine aho umwansi ari aho nyine abo basangiye urugamba bari intwazangabo yose kandi iragenda ifise ikarata yayo bagenda basiguriwe neza nyine intambwe yose y'ugo rugamba ingene bateguwe cyangwa se ingene goteguwe nkuko bigaragara nyamara Burundi ibyo ngibyo siko bigenze kuko rero nyine abasoda benshi baca baramenyeshwa ko bagiye mu ngwano muri Kongo ariko bamaze kuhagera bivugwa ko hari bamwe rero bava i Bujumbura bambitswe impuzankano y'igisoda ca Kongo canga se teni ubundi bagafasa bagahabwa impoho bageze muri Kongo ibyo rero nyine ntibiriko birakogwa n'ubundi ku basoda baja muri Kongo hari benshi bamenya ku munota wa nyuma ko bagira nyine bajanywe muri Kongo abo ari bo nyine bavamo bamwe muza mwumva babyanka bagaca barafungwa bageze muri RDC barazinduka mu gatondo kandi bababwira ko bagiye ku rugamba ahana kanyine batigeze babategura intwazangabo rero nta karata zigira ibiko rero biraba ni akamaramaza bisa no kuruha ingabo z'u Burundi imva ya gatatu twogarukaho nyine mu byo dusiguriye nkuko byoma bigaragara ya gatatu ibikoresho babironkera muri RDC ikintu gikunze rero kuvugwa burya baragenda atankoho bafise inkoho nyine barazironkera muri RDC muce rero mwibaza ingene bimeze nyine kuronkera inkoho ku rubuga rw'intambara nkuko bigaragara aho rero ntituvuze ingene ibikoresho bafise ataho byita ataho nyine byitaniwe nibifise naho nyine nabo bahanganye abatwara igisoda c'u Burundi be nyine n'abatwara igihugu iyi myaka yose nyine baramaze ntibigeze barashira ingufu mu guha nyine uburyo rero bukwiriye igisirikare bose baragumye nyine bitwararitse baragumye bitwararitse igisirikare nkuko byuma bigaragara kwiba baragumye bitwararitse bose baratunze bidasanzwe ariko kandi igisoda c'u Burundi n'ubundi kirakenye cyane biri rero mu bisigura impamvu u Burundi buriko rero burakugwa canga se burirukanwa mu gihugu ca Somalia nkuko byuma bigaragara abasoda Burundi barahanganye n'abagwanyi bafise ibigwanisho nyine bigezwe ko ndetse barakoresha ubuyinga bwa none mu ntambara n'ubundi bigishijwe bikomeye cyane ingwano zo mu myaka y'ubu nkuko bigaragara ikizogutangaza igisoda c'u Burundi kiguma rero kigwiza ibitigiri by'abaja muri RDC ariko kumva ko rero ibitigiri by'abagwana muri M23 ari bito cyane ufatiye ku Barundi bariyo rero abasoda ba RDC ndetse n'imigwi bafatanyije intambara z'ubunyene ntizihagaze na cane ku bwinshi bw'abasoda ahubwo n'ubundi zirakometeye nyine ku buhinga iki kiratuma rero nyine tunaburira benshi nkuko byoma bigaragara imvi hambaye cyane nyine abasoda batumva nyine ntibumva ico bariko baragwanira kandi batizeye n'uburongozi bwabo ici ni ikibazo gikomeye cyane na cane abasoda ntibasugurirwa iyi ntambara barimwo bamwe nyine baragenda baracitse ivutu ko rero batazogaruka ubu turafise rero benshi baragiye muri RDC barasiga basezeye imiryango ko rero nuko nubundi kabaye bagiye gupfa nyine bagiye gupfa atamurare abasoda bafise abandi bagenda nyine bababaye kubera akarenganyo nyine babona rero abana inshuti ndetse n'abakundwa babategetsi
abatutsi nibaja rero muri iyo ngwano, abahoze baragwana muri CNDD-FDD ni gake cyane nyine baja kuri urwo rugamba. Ibyo byose abasoda barabibona bakababara, baragenda kandi bumva ko bo nyine badakundwa. Bageze ku rubuga rw'imigwano nyine bakumva imvugo za bamwe rero nyine mu bo barusangiye nazo nyine zidahumuriza. Hari abagwana bumva nyine ko rero nyine batizeye ndetse batizewe na bagenzi babo. Hari ibindi kandi bikomeza kugenda bigaruka tuzogoroka mu biganiro byacu. Amakuru avuga yuko CNDD-FDD ishaka gukomeza nyine guhangana muri runo rugamba ruriko rurabera mu buseruko bwa Kongo, ariko kandi kuri ino nshuro biravugwa yuko leta y'u Burundi ikishaka ari ugukingira ndetse no kurabira hamwe nyine uburyo urugamba goca ruracogora aho kugira ngo rukomeze kuza rurasatira igihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga yuko leta y'u Burundi ikomeje kugendera gogwa no kuba rero nyine ishobora kuzohangana n'umuhari M23 mu gihe wowe warashitse ku bice ndetse no kurobibe, ariko kandi binavuga ko umuhari M23 n'ubundi waramaze kwemeza ndetse no kugaragaza neza yuko witeguriye neza kuzigarurira ibyo bice bindi bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihutsa adafise ivumbi agaragaza neza yuko rero umuhari M23 ukomeje kugaragaza gahunda ziremere cyane zigendanye n'impinduramatwara, aho bavuga yuko biteguriye kuzohangana n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Chilombo nk'uko bigaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi agaragaza neza yuko leta ya RDC nayo ikomeza gushimangira ndetse no gusigura yuko idateze kuzoganira n'umuhari M23, ahubwo bakavuga yuko niyo bogwana bagashika ku marembo ya Felix Tshisekedi atazigera na rimwe aragwana nyine araganira n'uyu muhari M23. Hari abibaza ko rero bigiye gushikira ingabo z'abarundi mu gisagara ca Uvira nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Turakomeza kubatohoreza tumenye ingene Uburundi bwa buri ko buritegura gukingira icyo gisagara ca Uvira mu gihe umuhari M23 wamaze kuhagaba ibitero. Mbashimire tugaruke mu kanya.